ndiko ndakarondera gose. Nimba itumia isombe kuna nyimba bani hama je nikiga tsazi mbabare bati nakiza amakosi ndakwinduza mbabare urubyi kofu wariye kwanza tugitangura ndetse ndakwinga indi ndi umugenzi kandi kambere ndagushimiye ko kuri nayi nababaye cyane ndababara ndatunwa ne urukundo rurajyana rurabiye ariko ndagushimiye cyo kumvira none man umuntu agutira amakofi nkayo uri muri fiyansa ibaziro muri mu yozaza n'ubuhiri ndagusabye mbabarira sinakoze ndabishaka Simon ndicho nabona nawe uri mugenzi nemera si uri cyabona cyo cyuwanje je n'uyu n'umunsi je n'umunsi oya ndakukunda bizi ndakukunda basi sabiri kigo urangura je sindagukunda ndagukunda bizi ndagusabye nuke mama we numva mu mama katuruke shano mba niruhi shana je numva ndusha nimba ko ntaruka kugira sport mama we wowe urirukangana umuntu no nuzuranonora imisi karishira ngaho uguma wiryamika ngaho kandi nayo uzi no kunganiriza none ayandi makuru y'imisi nayo ego no mwanya nyine twese wo kuyaje nuko utakinganiriza Jewe cyari ibintu nigeze kumva nyene bambwira nyene mudamu w'umugenzi ambwira ngo wa mungu mwari mukundanye mwarahebanye nivyo ikagumwenze ne navyo warutse nari kumenya gute utabimbari twarahebanye rero none ni impamvu nkiyabaye kugira muhebane ashara umungu araho yanyetse amafoto ye ari kumwe n'undi mukobwa rero mama sinoguma nkunze n'umuntu yifatizanya n'abantu kandi noneho sinzi ariko nawe uranyaruka gushavura ivyo byonyene nivyo byasha bigushavuza mana we none mama umuntu mukundura mufuhira gusa nyene hari umugenzi we yaraje aransigura uko vyagenze n'amafoto bafashe umva uwo muhungu kwanza yanyeretse mu mafoto yarankunze rero gusa baraje kubinsigurira urya mugenzi we yarambwira yuko ari amafoto babafashe yafashije umukobwa bari bahejeje kwiba gusa rero geshero wanje namusabye imbabazi aca arivumbura aragenda rero urumva je sinzi uko bizogenda umva nawe ufata ingingo kuvuga ati sinzosubira kumuvugisha mumenga sije nafashe ingingo yagiye yashavuye nanje rese ntituranabonana ngo tuvugane umva n'ubu na telefone yewe nushaka kumuronka ko telefone nkamuvugana ushaka ndamurondera ashavuye tuvugane ashatangura kunshwana none umva nawe utabigizemo uruhara sawa rero nawe mbwira ko nabigenza nk'umuvyeyi jere ikintu no guhanura gucyo ni cyo cyari gutuma muca muhebana kandi muzi ko ibintu byanyu bigeze kure gusa ikintu no guhanura wowe urazorondera ujya mugenzi wiwe mubwire yuko mukeneye mugira muhuriye kugira muyage mu gico kibazo mugeheza kuko guhebana canke kubonana nabi si uwo muti sivyo nshaka umugenzi we ndamubwira ko twabonana nawe cyane mbonane na sheri wawe ubonane na sheri wawe none kuvuga kuri telefone ko mutavugana igama ibintu nk'ibyo ntokorera kuri telefone bisaba ko mubonana mukavugana mugakemura ikibazo cabaye urumva rero ikiriho nico nyene we no kurondera ujya mugenzi we mubwira ati zo ndondera sheri wanje tuvugana umunsi twahurira ahantu kugira tugiye kijya kibazo sawa uranyegeza amakuru nkawe waramenye gute je nagonye nihore nyene ndavuga ati none umwana wanje ko atarabimbwira umwana wamubire oya ndavuga ati none umwana wanje ko atarabimbwira no fata ingingo yo kumubaza ngo umwana wanje ngo kunu urabona rero ko no munsi nshimye kubikubaza ko wantaye no muri sport itantwara nawe nari kukubwira nuko rero je nibaza ko dutahe rero je numva nibaza ko bizohera kandi ibintu bizogenda neza nzokubwira ni twabona nuko vyagenze dutahe rero je numva je byo mbabaza muhebanye n'ujya mu ko ndamukunda cyane
nanje vyombabaza mugani twizere uko bizohera basi zombabaza abakobwa muri igumura ara wace wigumura oya suko igumura none ndamukunda ntageza gufuha aho usanga yakwironkeye uwundi utangura ivyindura utangura kwiriza oya nta wundi araronka no gufungura mama sifungura ufise ubustrese reka tugende tahe ujya munsi ntiwabyemereye bya nakubwiye cyane kwibaza kuri afyina nyene kubera ishavu nagufyina yashashe bigaye biheba ndumva barirega nanje natwaye n'ishavu urumva rero shene kuri nanje gusaba imbabazi umbabarire ku vyabaye sinibaza ko no kubabariye kubera iki ujya munsi byaranyeretse ko atari n'icizere ufitiye no erega bebe umuntu ukunda uramufuhira amufuhira bana ubwire mbege bamaze kubona imborego iyo umuntu anyweye inzoga akaborego avuga ikiri ku mutima kiwe ari umutima wiwe byose akavuga ibiri mu mutima wiwe namba kwanga akabikubwira genda kwanga nawe yemukakanya nuko nawe wari umeze hajya wari uborego waravuze ikiri ku mutima iwawe sindagukunda singira ibiki sawa kinamenya gusikiri ku mutima iwawe kutankunda cyamita bijya ndakubwira ati vraiment je nawe cyo nobona ugagari ku rukundo erega kubikubwira skanda kwanga senyene natwaye n'ishavu oya hashe umvirize ndakubwira uzi ko dukundanye n'aka myinshi bisa rero birengagize bijya vyabaye kandi umuntu iyo akundanye n'undi hatagize ikintu kiza kubacana mu ntiyaba bakundanye nanaga umva umuntu mukundanye sakuro nk'ikintu nyene kibacanamwe urazi mbe iyo abantu babiri bagize ubukwe padiri bazi ibintu ahora basezerana magorwa no marusha kubazokwama bari kumwe wewe gukina wewe tavyihangane uvuga ati magorwa nambavanga atamvanga reka je gusa ndayacemo sibyo kwe gutabigize ibyo vyerekana undi umunsi n'undi umunsi nawo bokureka nibindi wocu vyemera direct cyo yareka kugirisha vuri rerire no kuri mbabarira bige vyarabaye vyarahetse oya urumva iva yashaka kumbwira ibintu byinshi ko yareka arandondera dukundane rero acitana ry'amafoto nawe uravyumva nategerezwa gushavura nige bakunda kuvuga ati ja kumuna gukunda numva ko iva gukunda ja kwa iva oya nasanze atankunda nani wansigura uko vyagenze aho kibasanze atagukunda sivyo oya iva ntankunda yashatse ikintu cyo dutanya kugira ngo nkene dukundana nawe so je nakubwiye shabu jewe gukundana nawe oya reka gutwarwa n'ishavu aho nawe nuwa nkakumva bari ntuzoba unkunda twe twakundanye utankunda oya je unashavu nkifise none uvuga ko nuba nkifise sawa reka atashavu numva bare duse dukundana byo mwari umwanya reka ndavyiyumviye twaciyemo vraiment ubwira ukagwe nabigaye kubera bige vyabo uca utangura kuvuga ngo ntukinkunda ujya musora ambabaje oya reka gutwarwa n'ishavu ndagukundira biyizi okay genda yuzuza ndakuyinyishu wajewe oya ntumbwenge byo kuminyisho bebe genda unyishuye ndafata umwanya wo kuvyiyumvira badufise abandi bantu ngira mukundanye wapi je cyagiye duhebanye naho ndi mukobwa oya rero buje hakumbwira ngo nzogaruka genda umbwiye kwamba bariye bihere ngende nzi neza ko twasuye gukundana nakubwiye mu mwanya rero niyumviye ko ibintu wakoze je byarambabaje none shiri akantu gato kabaye ukagize ibintu birebire erega baby ndakubwire uri yifi ugasanga mwihwa ukura mwihwa ukarita apana kucuta ifi yose kandi kajya kagusa kabaye gato ntubibagire ibyiza twaciyemo ngo ucufatira kuri kijya kimwe cabaye kandi urazi ko twacinye mu bihe byiza rero ndakwinginze mbabarira nturabe kajya gagusa kabaye kandi byama byashitse ariko ntibizosubira ndakwinginze mbabarira urazi ko ndagukunda
ndawukunda arabizi reka rero gufatira ku kosa ryabaye uca ufata ngo urihindure n'ibintu birebire ndakwinginze mbabarira hanyuma ntiwasubiye oya sinzosubira sheri urabizi ko ndawukunda none siko si rimwe nari nkoze kuva dukundana tuwe ntuzosubire sinzosubira nanje ni bon twahebukana kera kwe si cyane ariko ega ryaciyemo n'iminsi 2 mutabonana n'umuntu abari kera nabyo nabyo anarembwira rero ko bambwiye ko nyine gashira reka nta na rimwe gusa nashaka ndakubwire ngo kujya uribuka kujya ku myaka kigishage bari banyuze ngira uravyibuka jya deye byo biya no vyibagiye ndumva rero waramfashije bicaye ngombwa ko nuvume ngo wombera umugenzi kaguse n'icyo wimbere ndabona utangura nibwo ndumviriza nta birebire gusa nyine nashaka ko wombera umugenzi nimba ari ikibazo ngize kakomeza kumanura nk'uko byama basi umaje mu matwi ukambera umugenzi wa hafi best friend apana boyfriend ndabizi kumufise ndivyo nyene nivyo ukeneye yes of course mama jewe mi wanje nangorane ko tubaye abagenzi naho nivyo bavyiza ko umwe wese yobe ko arongerereza abagenzi be bafise sibyo gusa ikindi je no gusaba coco sibyo naho ngiye kuba umugenzi wawe wa hafi sibyo ariko Très bien. Ko ivyabaye cyagiye nagufashije. Ivyabaye nibiki none? Nze nabwira. Bagiye ndagufasha. Sibyo. Kumbe hari abantu nyene bagiye ndirimbo ya Fizo. Nona uyu muri akanyurarusha. Haravuna. Bana cyagiye ndagufasha. Sibyo. Kumbe sinarinzi ko ari umuntu nyine aguma agenzura ko nkora twose none hari ikintu kibi wari wakoze oya si ikintu kibi nari nakoze aho ingorane ahiri je nakoze byose hagiye ngo ndagufasha ndaguhoza byose nasanze kwa madami byashize ariko numve bivuze madami mwe umugore w'umuntu umushiri wanje basi byamushikiriye nicyanangaje nasanze afise amafoto yiki yajewe nawe ya agenda kose ndakunda guhanagura amarira se madame yose y'amafoto yose yafise ndavuga ati amafoto yaje gute ngaha arambwira ko bayamuzaniye biki nibiki none gabasha ko ngo hano kwisigura gute bisigura ko yakurerekesheje oyi cyase nibaza hama nyene ariko byaraheze nyene twarabyivuganye turayivuganye birahera turasubirana shase kuvuga rero genze bwa hafi ubwo nubuzo waburimo ariko gusa ukazokumva nyine ufise ikintu ushaka kumanuza uzombwire ku telefone sibyo aho nzokwishura cyangwa mamagare duhuriye n'ahantu ariko bitarenze iminota iyo 5 ko nubuyorengana kambona ngaha turi kumwe yo cyasinze ko twosubirana kwera ubu ndagashi ntaguciriyemo je nibaze biza kumubwiza ukuri ukamubwira ati rero burya byagenze ko hari habaye iki kugira ngo tubigende kugeta ahubwo abantu bafotoye nabansi b'urukundo je nibaze ko ari kugutahura sino kumbwira ngo ubugenzi bwa hafi ngo ntabukeneye ibiki jewe ntabwo ndakurondera ko boyfriend arumva nshaka ko ubu umugenzi bisanzwe nyene nkuko nashiri wawe yoba umugenzi Eko, nabirenze. Wona nuri umukobwa. None ibintu byakobwa n'ubizire. Ko wabonanye gusa uri kumwe n'umugenzi w'umukobwa cyangwa ngurumva gere washeri wawe nawe urabizi. Biba bivana n'ibyo ari byo n'imigenderanire bafitanye none. Sagiye gusa nayo musiguriye nyene yarabyumvise. So mpamvu nabubwiye ko ubu twasubiranye. Okay, bisigura ko basi uranze sivyo?
oya sinasi umva nasi yo nayo kuba nasi navuga ati wapi nibikunda hano abantu baracura umva rero wambwa we y'umuhungu ndakubwira ameze neza kwanza ngenda ndawo kwenda ko uri fresh ego windiwe fresh ya none tubibona ndabona musi wenga watagazishijwe n'uduko wayiye Yanga ko gahuzu wakamanu yantu bari bakanikiye areka ndabaza oya reka muzu ni oya umva rero preti tureke kuja kure tureke kujino henyo tuja à droite afati nako ako gafansa je naragatoya hantu nituje kure rero tuje kuri point cyangwa ngaje uraje simbonana n'umuntu mu mafarofu kandi ndazikurikiwe rero wewe udakunda kazi ukanzanira uburofu uranze ukuntu umeze none we vuga o kazi sawa sinda kurambiye mama sinarusa kadiri ko muja mashaka phone kandi phone itari muzi ya 500 ndazi kuri rukuta ndazi kuri rukwinkwiri ndazi kuri inyoni atacufise kuri ivyo rero bice bisaba neza yuko uze tugafatanya umugambi ukaronka nayo ugura gahuzu ndazi areka ko warakubititse mutaba 500 hareki nshaka dufata yuko tukute hasi tumuhangi ku telefone tujye tugura Samire cyane keza tuga mu rugo kwa telefone tuna gukundira ni ufise ubwenge bwinshi n'ubujuju bwinshi oya nta urusha wowe ufise urugunguru kw'amazi mu mutwe ndabwire kwanza muri ayo yose 500 wenda guhanga ndiyaza ndaguha 50 tugende uvuze oya ndabwira ati ndaguha 50 tugenda yasigaye yose nje ndayikorana kuko nano baguha bati tugabuye hagati na hagati ngo tuyonona wewe uracari muto sawa waborewe petu sigara umurumodi cyangwa sigara uvuta booster nzanidiri sibyo nzanidiri ndaguhamagara ndagucore uco mvuga ngo mpasenka nime idiri ni gwa wambwa amahera baragwawe ko byamahera bayampace yo nkashira mu mfuko ntagucorera wewe imbwa impene ya mbere dufite muri quartier tuvuge rero ushatse kuvuga ko ari uza kuncorera ego ma wewe wasimba mu maso ndagenda oya banza wicane ngatuvuga kwanza ayo mahera ni menshi tufate tutakurya tuwasa idiri ni kwanje kazibe kwanza nyamwo kasakiremwe amavyi cyangwa kasakiremwe amabuye cyangwa nakumva idiri ni kwanje ya 600 aha ndaguhaye menshi nkawe nk'umujama nshaka kugufasha upfe mu bukene nshaka kugufasha ubonekane nk'umuntu ndagukubita 50,000 sinda ku motori kofe tsira ntatwumva ndaguvuye gasone tuna gukubita 100,000 uhaririya twagiye tugende ibintu turabivuganira imbere amarayena ndavyumvira kangene ndavyumvira uravyaza peti ndabivuye ngo ntani cyane siravyaza none uvuye ko navyase none wakidedewe kurinduruka reka tugende ngene ndavyumvira aya nabwimisha utsungana oya namutanguye oya bihebe reka nivyo turi bege tugenda utanguye kuba umuntu akutse utukura ubwana mu mutwe ari yo ukomera na vemerisha oya tugende umva rero ugo rugunguru wabitse mu mutwe ubikamwe amazi umwenga ntabwenge ugira urukuremo nahandi huzombona mavanda shishwa ngahatugene Osha kugira ngo kumenga si wewe. Ninaho turazira. Mujye muri kwa nawe ntawuzi.